ndi wa muco muri wa mwijima w'ijoro ndi kwa kwezi kwaka kukamurika iki ni ca gihe ngo nanje niganzura ivyanganje mu vyanje bikambuza kuganza ivyantera ubwoba nkabihagarara ku gakanu nkabihanga amaso kwisonga rirerire ry'umusozi nkaheha nateza niho mpagaritse iryanje jwi ngo mvuge nsasagare nteramira amateka. Black FM ndabibutsa yuko turi mu kiganiro cyacu inkingi y'iterambere aho dufise abashitsi babigeme bakunze ba Black FM batubwiye ko bafise impano ikomeye cyane ariko rero twabonye arabigeme babiri ntituzi ikintu bahuriye ko ntituzi gituma bazananye mbega none Sibera watubwiye yuko usanzwe uri umuntu umenye uri kwiga kumenyesha amakuru mu gwa kandi usanzwe ufise n'impano yo kuvuga na wewe ivyese nivyese nyimba nihenze none uwo mwigeme ko mwazananye mwahuriye he mwahuriye mu kumenyesha amakuru canke mwahuriye he hama bisi naho twahuriye muri awake team novuga ati ko umugwi w'abakenyezi twagiye hamwe nk'abantu bavuga ivyese kugira ngo dukorere hamwe dushire hamwe ingufu zacu hama dushobore guteza imbere impano yacu eka mbere tukanayikuramo novuga ati mukayivyaza umusaruro voilà ego hama kandi tukafasha n'abandi bafise nk'iyo mpano tukabigisha iyo mpano abifuza bose kuza mu team tukabakira mugabo muri aka kanya twashimye kuba turakorana nabo dufise bwa ngo natwe tubanze dushiremo ingufu zacu tugere ahantu tugeze ego muratubwiye yuko muragira ivyese mugabo umuntu amubwiye turagira ivyese nayo vyemera gute none mwoshobora kuducishirizamo basi tukumviriza ivyo musanzwe mugira ingene biba bimeze ego nta kibazo aha ni muduce ntabiciriyemo no munsi tuza kubagirira ivyese ariko iyo muturondeye nka awake team ntitubagirira ivyese gusa turashiramo indirimbo hari abaririmba hari n'abatamba twashimye ko twogira akantu gatandukanye nk'abandi kuko twabonye yuko iyo umuntu ariko aravuga gusa hari umuntu usanga adakunda ibintu vyo kuvuga akunda kuraba n'abatamba n'abaririmba rero abantu bose batutumiye nko mu ma evenement bazobone ibintu vyose babone umuntu avuga ivyese babone umuririmbyi babone n'abandi muravuga icese hama abandi nabo baraza kuririmba abandi nabo bagatamba bisigura yuko mu mugwi wanyu murimwe abantu benshi ego turi abavuga ivyese hariyo n'abaririmba hariyo rero natwe twaswe twasanze dushobora no gutamba hariyo rero n'abaca batamba abandi bariko baravuga ego muri abigeme bonyene abapfaso n'urumva wow courage vraiment ni muduhonje twumve yuko umuntu yogura hama icese cacu citwa umunyaruhimbi ego abenshi murandavye muti wowe ninde banyita menshi bamwe bati ni gishiki abandi bati ngo ni umukobwa nyagukobwa inka umukobwa nyagukobwa imirima ariko kandi ndi umukenyezi yabwiwe ku mugabo ari we sengaba umukenyezi yabwiwe ko akwiye kwihoza vyose akabirenza ko uruhu rw'amaso akanuma mu kunyica no kunshinyiza bihisha mu mico no mu migenzo nanje bakansaba kubikenyererako ngo kuko ariko vyari kera narindi kuri basogokuru ngo nze gukenyera zigume ngo akagumye bagumako niko narezwe bambwiye ngo ibimbako mu kibano ndabigira ibanga mukuruca ndarumire ngo kuko ninamara kurirenza umunwa nzoba mpemutse mbaye ikivume banyise umunyaruhimbi bantegeka kuguma ku nyundo z'umutware wanje ariko aho hasi hato bashize nahakuye umuco ndawusazagaza hose gutwi kunyumva reka nkuyagire nkumenyeshe ko rurema yandemeye inzira itunganye yuzuye ivyontunganyiriza byose ngo nkurengere kure cane ndi wa muco muri wa mwijima w'ijoro ndi kwa kwezi kwaka kukamurika iki ni ca gihe ngo nanje niganzura ivyanganje mu vyanje bikambuza kuganza ivyantera ubwoba nkabihagarara ku gakanu nkabihanga amaso kwisonga rirerire ry'umusozi nkaheha nateza niho mpagaritse iryanje jwi ngo mvuge nsasagare nteramira amateka
kuko bampaye gucisha make ngo sintibanga ncike ikimenabanga mu maso ya bene Burundi. Murakoze. Ya ndumva vraiment nabigeme bashoboye cyane kandi bavuze amajambo akomeye gose. Antuka murafise impano. Ego rero murumva yuko barashobora kuvuga ibibarimwo bakoresheje ururimi rwabo kandi babwira yuko nabigeme bakunzi bakomeye cyane bagiye hamwe kugira ngo bashobore gukoresha novuga ati impano yabo kugira ngo bashobore kuvuga ikiri ku mutima. Ndabwira rero yuko turacaye muri cya kiganiro cacu inkingi y'iterambere. Umukunzi wiwe agomba kugaragaza amaranga mutima. Mbega be nabo bantu nabo mubafasha gute? Uvuze ikintu natwe twari twiyumviriye ko kuko twavuga ati ahubwo aho niho tunahera kuko kenshi uri kurandika ivyese vy'urukundo nivyo usanga nyene abantu baryoherwa kuko abenshi ngira nta muntu usanga bitigeze bishikira urumva birakora ko cyane hari abantu bitarashikira nka jewe nk'ivyo bintu ndavyumvise nk'amakuru hazogera hari umwanya wawe bizonshikira bizogushikira witegure nitegure gute wowe itegure ku mutima nagira ngo mubwire nitegure nze kwandika ivyese ego hama twebwe nyene twiyumviriye ko twokora twabonye yuko twoza turandika ivyese bitandukanye hama kandi nk'umuntu yiyumviriye nko kubwira iyo bavuga ati kudeklara mbere kugaragaza urukundo kugaragaza amarangamutima y'umukunzi wiwe akadutumira harya bagira ibintu vy'amasurprise akadutumira tukamwandikira akatubwira ngene bahuye natwe tugaheza tukamwandikira iyo parcours yiwe ingene vyagenze mu vyese tukabivuga aho nyene ku masurprise agaheza akaryoherwa eka n'ibindi vyose dukeneyemo twebwe turi murahari ku bwacu nendababaza aho umuntu ashaka kumva biramufasha ubwo nyene ashaka kugira icese umuntu mbega vyo bibafasha umwanya ungana gute kugira ngo mushobore gutanga ikintu kizima kuko hariho umuntu akubwira ati jewe naha no ngaha nyene wombwira ndaguslamire nonca ntera slam twebwe ko ariko dukorera muri groupe kenshi turashima ko tubanza tugahura mukavyumvikana ego hama kandi na twebwe iyo dufise akanya gato turamenya gukorera kuri ako kanya gato dufise mukagakoresha nenko nobaha iminota 2 mu kanya gato murabona Black FM ingene ni nziza muduslamire none ni mugaragaza amarangamutima aho rero mu bitugiwe yene aho nyene bonus yose kudutumira tuzobibagirira dusuye kubatumira ego yo ni bonus ego Ceci oui izina ryawe ryanani Besi ndarifashe burero Besi mbega muri iyi carrière yawe ya slam na poetry ni zahe ngorane wowe ukunda guhura cyane cyane uhura kubera uri umwigeme ikintu ca mbere nohera ko umwigeme ubwo muboneka kumenga uri hasi umenga ntiwoje imbere yawe ngo uvuge iciyumviro ciwawe ariko mu gihe wamaze kubangaje ukumva yuko urafise self ivyizigiro vyawe donc urizigiye urashobora kuja imbere ukavuga ikindi naco abigeme bahura nk'intambamyi iyo wagiye nko mu biteramo guteramisha abantu gutaha amajoro akenshi ntibiba vyoroshe cane cane kandi kubera ko birasaba gukora cane ari ikintu utegerezwa kwandika birasaba umutwe mwinshi tukaba tuzi kumengo umwigeme ni wawe ndi wo kuruhuka wo kuguma amerewe neza gusa oya ariko bica bisaba ama effort menshi cane umwigeme kugira ngo ushobore gutanga ikintu kizima